Turi kwigenekerezo rya 18 mwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze kuri runo rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize umugambwe MSD nawe nyene wakuyemwe akarenge mu runani CNARED uyu mugambwe ugasigura ko ukuva muri ugo runani ari kubera rutagikurikiza ivyo gwiyemeje byo kugarukana amasezerano yarusha bose bafise umwansi umwe nibubake nyabuna ugo runani hakuruvamwo izo ni impanuro z'umushinga ntahe Zénon NICAYENZI ivyo akabibwira imigambwe iriko irakura karenge muri CNARED hakujya y'amazi naho intumwa zidasanzwe zizorungikwa Kinshasa n'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika bukaba bwanasavye ko babangira murantunge gushira ahabona burundu ivyavuye mu matora. Ndasuye kwa ikaze murano makuru yacu umugambwe MSD nkukomeje kubivuga wakuye akarenge mu runani CNARED imvo ngo nuko abarongoye ubwo runani bashira imbere inyungu zabo aho gushira imbere guhagarikira amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro byahonyanzwe na Petero Nkurunziza bivugwa na Epitas Nshimirimana avugira umugambwe MSD arongera akavuga ko ubwo runani rushobora kubangamira urugamba uwo mugambwe urimwo wo guhesha iteka biciye muri leta ishingiye ku mategeko mu Burundi tumukurikire. Baragiye hamwe bivanye n'ibihe byari bihari barashinga urunani witwa CNARED giriteka mu ntumbero yo kurondera iyubahirizwa ry'amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro byari bimaze gusenyurwa na Petero Nkurunziza. Ikibabaje nuko ugo runani rutagumye kuri iyo ntumbero yatumye rugera kuri ico gikorwa ndakubwiye cari canatumye ugo runani rushingwa bagahitamwo kuja mu byo kwitwararika ivy'abantu ku giti ciwabo ivyo navyo bigatuma akazi ugo runani rwari rwashingiwe egahagarara. Umugambwe MSD ubicishije ku burongozi bw'umugambwe wabajije inzego zitandukanye uko woshobora kwifata muri ivyo bihe ugo runani rurimo hanyuma inzego z'umugambwe zitandukanye ziraheza zirafata ingingo yuko umugambwe MSD wova mu runani CNARED ko uyu munsi urunani rumeze rushobora kubera intambamye urugamba umugambwe MSD urimwo rwo guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano yarusha no gusubiza hamwe kw'abarundi. MSD kuva muri CNARED ntaco bipfana no gukamira mu coze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kubera ko ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza aho bugeze uno munsi ntiburinda kugira ubukamira mu coze kuko ntitubwita ubutegetsi mwe mwenyene murabizi yuko atari ubutegetsi bwica abarundi ubutegetsi bwambura abarundi ubutegetsi bwangaza abarundi ubutegetsi bupfunga abarundi ubutegetsi butora ibintu vy'abarundi bakoreye barondeye nta tegeko na rimwe rikwirikijwe ubwita ubutegetsi gute kandi karya abarundi bazogasenyura bitari vya kera. Ukutumvikana kuri hagati y'abagize urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta CNARED nta kuri kurimwo kuko nta kintu bariko barapfa kubera basangiye umwansi umwe bivugwa na Zénon NICAYENZI yahoze mu rwego rw'abashinga ntahe agasigura ko hako bavamwo bari kugumamwo bakakosora amakosa babona kugira babandanye barwanya umwansi wabo babanje kwibagira ico cose cotuma batumvikana nkuko abakurambere babivuga asaba abarundi bose kugira ico bakoze kugira intwaro iri kwiraciniza abantu ishobore kubogozwa. Kurikira Zénon NICAYENZI twamuronse ku murongo wa telefone. Jewe sindabacira urubanza kuko umushinga ntaho ndashobora guca urubanza ndagira tuje inama n'ingingo ndabibutse ibintu bibiri icambere abasokuru baratwihaniza
barihaniza abavukana ko mu gihe bahanzwe n'umwansi ntibatongana hagati yabo, babanza kwikura umwansi ku izosi, bamaze kumuryamika bagahindukira bati vya bindi twapfa nibihe, bagatora umushinga ndahe akabatunganiriza. Bamaze kwikura umwasi ku izosi ntawutongana imbere y'umwasi wiwe. Irya kabiri, ntihagire n'umwe yihenda ngo avuga ati jewe ndacuna sindi muri FNL yo kwa Rwasi, ndi muri FNL yo kwa Bigirimana. Ntihagire uwihenda ngo yihende ngo avuga ati jewe ndi uwo kumugumya kwa Gashatsi birabasha abari kumwe na Ditije. Ntihagire n'umwe asubira kwihenda noneho kandi ngo avuga ati jewe ndacuna nsenga hamwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu, abasenga muri Gatolika cyane cyane abasenga muri diocese nkuru ya Gitega irongowe na Musenyeri Sindumuja, abo nibo bagowe. Nta murundi n'umwe yo kwihenda yosubira kwihenda. Mu gihe hari abategetsi bameze gutya, umurundi wese, umunyamahanga wese, eka umuntu wese amenye ko ata muntu yari yigeze gukomera cyangwa gutona nka Adolf Nshimirimana. Yemwe yari umuntu akomeye muri ivyo bintu vyabo, ariko mwarabonye ingene vyagenze. Nta muntu yari yaragiriye neza abo bantu bategeka ashobora kwirya karati jewe ntibindaba. None rero aba barongoye CNARED aho bazoja hose, aho bazohungira hose, aho bagaruka mu Burundi baja ahandi, ntibihende na gatoyi, ntitwihende. Ntagire n'umwe yihenda ari umurundi cyangwa umunyamahanga. Aba bantu ni barwanka ineza. Rwanka ineza uramurwanya, ntagire umuntu n'umwe yihenda. Aba bantu ni ikiza cyaje gitekeye mu Burundi. Nta kintu na kimwe gishobora kubateranya ngo bagire bati iki kintu kirafise agaciro, kirakomeye kurusha uwo bahanganye, kurusha kubona igihugu cyacu cononekara. Nta kintu na kimwe kibateranya coza kingana ukuntu Uburundi buriko burasambuka. Nibarabe iciza kirimwo kubaza kurwanya umwansi mukuru w'Uburundi. Ntacyo bapfa bafite, hari icyo bafise bapfa. Bose bari mu buhungiro, bose baragowe, bose barahanzwe. Uri mu Burundi arahanzwe, uri wapfuye arahanzwe, bariko baramuzura. Nta n'umwe ari mu mahoro mu Burundi. Ntacyo bapfa, ntacyo bafise. Icyo bafise ni icyifuzo ko twosubira mu Burundi hari amahoro, hari umutekano, hari ubumwe nk'ubwo abasokuru badusigiye. Ntacyo bapfa, ntacyo bafise. Uri muhungiye hamwe, uwo mwahungiye hamwe mupfike. Sangira nta karimbi bafise mu mahanga, nta n'itunga barisize hariya, n'amazu bariko barayatwara, n'amazu bariko barayasambura. Ntacyo bapfa. Nibarabe ikintu gikuru bahitamwo ineza y'Uburundi, hanyuma bakurikize ivyo gusa. Ibindi vyoba bariko birabatanya ntabiriho, ntavyo mbona, nabo ntavyo babona. Muri kino gihe naho abanywanyi b'umugambwe MSD bariko barahagarika bongera batotezwa, umuvugizi wa MSD Epitas Nshimirimana asaba abanywanyi babo abarundi bose gufatana mu nda bakanka ivyo bariko barakorerwa. N'ubunyene tumukurikire. Twebwe ntitugitangazwa n'ibintu bikorwa na leta ya Petero Nkurunziza, kuko ivyo bakora uyu munsi ni ibintu bitagira uko vyitwa. Kuko ntibishoboka yuko abantu bagenda bagafata abanywanyi b'umugambo MSD nk'uku biriko biragenda mu ntara zitandukanye, na cane kuri iri sekeza ryo kuyora abanywanyi b'umugambo MSD biriko biraba mu makomine atandukanye y'intara ya Kayanza, ata kintu bacumuye, hanyuma ngo duheze twemere yuko ivyo bintu bigenda gutyo. Nico gituma twe tubwira abanywanyi b'umugambo MSD guhaguruka bakavyanka. Tubwira abarundi bose n'abanywanyi b'umugambo MSD
na cane cane nimbonera kure tutazisize inyuma kuko na zone ziri mu ngorane ziri mu karenganyo ziri mu magorwa mu gukoreshwa ibintu bitabaho nabone rero tubahamagara uhaguruka bagafatana mu nda bakavyanka bakanka ko ababitwa bategetsi babandanya kugenda kubashorera nk'impene atakintu bacumuye kandi bakamenya neza ko umutegetsi atari itegeko ivyo abarundi twese tugomba kubimenya na icizere ni cinshi hamwe Petero Nkurunziza yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko itegekanijwe itariki imwe ruhuhuma. Emmanuel Ndereyimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe UPD zigamibanga avuga ko abandi bakuru b'ibihugu bo mugondoza igihugu kikaronka agahengwe mu kumufatira ingingo ruhasha. Tumukurikire. Murazi ko yigira inzu y'amabuye kenshi yigira udahanungwa kuko iyo udahanungwa iwawe ntivyoroha yuko uhanungwa nabo hanze ariko turafise icizere kuko nkuko bavuga uburundi ntiburi kwisi yabwo bwonyene buri kumwe nabandi kwisi uburundi igicora gutuma Nkurunziza agondozwa ndibaza ko azotanga ibintu byo gusaba amagaranti ibikingira ivyo yivye ibimukingira wenyene ubuzima bwiwe kuko biragoye ko hozi yindi ntwaro Nkurunziza akaba mu banyagihugu bo mutabagura nibaza ko azoja kunegosia ibintu nk'ivyo kugira ngo arabe ingene azokingirwa mu vyo yivye arabe byazosigarana canke azosubiza igihugu ariko abarundi ndazi yuko kujya twamye tuvuga ngo Burundi bugona buri maso hajya abarundi ntibaryamye baramurindiriye hari ahantu bamurindiririye kandi nihagera barafise ijambo bazomubaza ubutungane rero nico kintu nyamukuru murazi ko mu Burundi batabutungane bwari ubutungane bukorera umuntu umwe nakagwi kiwe ico twiteze rero kuri abo banyakubahwa bo muri aka karere nuko nibagira amahirwe bakamubona bazomutekerera ijambo bakamuha amagaranti nkuko avyipfuza hanyuma Burundi bukazosubira bukaronka amahoro ariko ico nibaza kinini nuko azosubira kurungika intumwa nazo murazi nta jambo ziba zifise kuko haragera igihe hagera gufata ingingo nta numwe azoyifata muri bo kuko nta numwe abari umukuru w'igihugu kuko nta numwe arungikana ububasha bwo gufata ingingo mu kibanza ciwe urumva natagenda izoba ari mpfa gusa kwa kundi nyene niyagenda bazogerageza bamuhanure hajya umuntu yicaranye n'abandi harige bashaka kwijambo niya bibandanya kujya nyene ntagenda agatuma abantu hari naho aba bakuru b'ibihugu by'akarere hazogera igihe nabo bavuga bati amazi yamaze kurenga ingombe reka dufate ingingo izi nizi muzishoboka harajamwe ibintu by'amambargo n'ibindi asanzwe igihugu ataho gihagaze kubera ubukene n'ibindi ubwo hoho ko kari mu kudenduka bamufatiye ambargo atani cafise ubu bizoca bigenda gute nibaza ko azotinda akagondozwa. Amakuru yacu tuyarangirize mu bivugwa hanze y'igihugu cacu abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri Afrika bari baramutse bakoranira Addis Abeba kuri wa kane basanze hari imvo zigaragaza ko ivyavuye mu matora mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kuba bidasa n'ibitigiri vyatangajwe n'umugwi ujejwe gutunganya amatora CNI baciye bahamagarira abategetsi bo muri ico gihugu kubanza gutenyenya gutangaza ivyavuye mu matora burundu bongera bamenyesha ko ngitse intumwa zidasanzwe ikinshasa tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi yabaye inkuru yatangaje benshi abakuru b'ibihugu n'amareta barenga 10 bo muri Afrika bahuriye Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia kuri uwa kane aho bari baramutse biga ikibazo cyo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bahamagariye abategetsi bo muri ico gihugu ko barabangira gutangaza ibitigiri burundu vyavuye mu matora yo kuwa 30 Kigarama umwaka waraye urangiye abakuru b'ibihugu n'amareta bari muri iyo nama basanze hari imbo zumvikana zigaragaza ko hari amahinyu menshi hagati y'uko amatora yagenze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'ibitigiri vyatangajwe n'umugwi
wigenga wari uje gutunganya amatora muri ico gihugu nkuko bigaragazwa n'itangazo riri ku rubuga ngurukana bumenyi rwishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Kuri izo mvo abakuru b'ibihugu n'amareta basavye kubanza kubangira gutangaza ibitigiri burundu vy'ivyavuye muri ayo matora. Abo bakuru b'ibihugu n'amareta bari muri iyo nama bafunditse atanumwe avuyemwo kurungika mu ntango y'indwi buca itangura intumwa zidasanzwe zishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zigizwe n'umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Musa Faki Mahamat, umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame, akaba ari nawe asanzwe aramutswa iryo shirahamwe muri kino gihe, hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu atari bake kugira bagerageze kurondera umwumvikano hagati y'abegwa n'ico kibazo c'amatora mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira bakinge imvururu z'inyuma y'amatora babona ko zisa n'izamaze kwaduka. Iryo tangazo ry'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryasohotse nyuma y'inama yabaye mw'ibanga yahuje abakuru b'ibihugu n'amareta bahurikiye mu muryango w'iterambere ry'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC hamwe n'abahurikiye mu muryango mpuzamahanga ugizwe n'ibihugu vy'ibiyaga binini CRGL. Iyo miryango uko ari ibiri, igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba gisanzwe kiri muri yo, ariko kubera Joseph Kabila yahora aramutse ico gihugu atari yitabiriye iyo nama, nta waserukiye ico gihugu ca Kongo yari muri uwo mwiherero. Uwo mwiherero ukaba wari witabwe n'abakuru b'ibihugu atari bake, aha twovuga nka Alpha Conde aramutse igihugu ca Guinea, Idriss Déby Itno aramutse igihugu ca Chad, Abiy Ahmed aramutse igihugu ca Ethiopia, Hage Geingob aramutse igihugu ca Namibia, Paul Kagame aramutse igihugu c'u Rwanda, Joao Lorenzo aramutse igihugu ca Angola, Edgar Lungu aramutse igihugu ca Zambia, Yoweri Kaguta Museveni aramutse igihugu c'u Buganda, Denis Sassou Nguesso aramutse igihugu ca Congo Brazzaville. Nino kuri no nkuru dusozere ko n'amakuru yacu, ndabashimiye ko namwadukurikiye naho butaha.